nukuri filime vraiment nibareke kuyihohotera kandi nibareke no gutunga urutoki ngo Sabasi ngo Abeli oya vraiment ivyo bintu nyene afise mission ngo yo kumanura ngo yo kumanura nyene ngo ncafuza abantu banyanke ariko burya nta muntu yo kwanka yarasanzwe gukunda ngo kubera ivyo ya umuntu ashaka kuntahura uko utariko bivanye n'ivyo yumvise ariko vraiment ivyo bintu cambere nta bana nataye kandi nta bana nihakanye kigira gatatu sinovuga ngo ibibazo byose nabigize ngo hama ngo mpungira muri film ivyo bintu ni kinyoma ni jewe nagiye n'abatonya buyu je nabuye muhira nsatuhahurira nabo bana banje mama vyagenze gute kugira umanuke umwana wawe atabizi ariko bikaba bizi uwo bahoze bubakanye no kwita nk'umukwe wanyu vyagenze gute kugera uze uve ruguru rinde ushikino mimi ataramenya yuko umuvyeyi wiwe amanutse niwe yandihiye andukira imoto ngo duhuka jana nahakorera mu Rusaka nashaba amashara amanukana umbe sinari kurondera mimi ata amafaranga mfise y'itike yo kuza ndidepasa oya vyagenze gute ushike ngahe mu gisagara ca Bujumbura hamuce usubira kuduga ruguru utabonanye n'umwana wawe mama ibintu menga biragorana udafise amafaranga biragorana wakuzanye nyene washa gusubiza inyuma narabatogwa ngo uze kuyerera oya bene wabajije ati mbe mutama umwana wanje ho hari hehe ko ngira nduge ntamubonye reka ibyo bo bivuga batakiri kumwe bo bivuga oya ndabaramukije ko ndabuja TV mware mwese mwiriwe mwaramutse mugura wa muziki gitondo ciza Ivan Awenda ziko Buja TV mutwikana muri kwisi yose muri kumwe na Simple Simon behind camera turi kumwe n'umuntu nyene azi gufata ama image neza ndababwiye ati Buja TV ni TV ya mbere ibaha amakuru y'abakinyi b'amareresi muno mwanya rero ngo mubona ndi kumwe na Mimi n'uwundi muvyeyi nibaza yuko naciye hirya na hino n'umuvyeyi wa Mimi gato cyane mbanze shimire Mimi kubera nashiye ngaha ahantu abakumuramutsa ndamubaza urusaku maze iminsi numva ncasanga umuvyeyi wiwe nihaye ca ndamusaba ati reka mbanze simbire muhira gato ndashaka ko dutanga ikiganiro uri kumwe n'umuvyeyi wawe na cyane cyane kuvyavuze uhumuriza abantu bamwe canke twumve yuko ari ukuri Mimi yanyemereye ndasimba muyandaza na kamera turashobora gukora Mimi ndagushimire cyane naho wanyemereye bigora ariko rero bavuze ngo waje kubera urusaku maze imisi wumva nimba cyo cyakuzanye rero ndahinduye wambariye kuje tuvugane ku vya filme mbo ariko rero nimba urusaku vraiment kamera no yizimye oya si urusaku ahubwo ubwa mbere navuga ati reka numve bijya rwo je nabifata nk'urusaku kuko ari ikintu wumva bikakugora gufata nk'ukuri ukavuga ati basi kamera ndagishira mu gwe urusaku ndaza kumenya ukuri ninumva nakana wicavuze ya eko turazinanye kuva kera wewe niyo mpamvu mba nzi katani saku ziba zikuzanye welcome ndagushimire cyane wakoze naho byari byanse kudukora sawa murakoze ni karibu mama ndabaramukije mahoro namahoro none hari ya ruguru mwasize ibintu bimeze neza yego uyu ni mama Mimi canke mama Mireye mama yavuze Mimi biranyaruka kukumva ko kazina kuko twari tuzi natwo ngaho Bujumbura
oya n'iwacu niko bamwita na ruguru bamwita mimi yego niko bamwita mimi hajya ruguru iwanyu ni hehe Kiganda. Kiganda kwa Mwezi Gisabo. Mama Mireye hari amajambo atari meza yagiye aravugwa yerekeye Mimi nawe ubwawe tukaba twarakumvise cyo tunanakubona muri ivyo bintu. We nk'umuvyeyi yavyara Mimi ubwa mbere na mbere kwanza wavyakiriye gute ucumva inkuru zuko Mimi yakanya abana? Jewe nabyumvise nabi gose kandi ndababara ku mutima kumva umwana w'iwanje yihakana abana biwe. Hama jewe nanje nabifashe nabi ndabifata nabi nyene kuko sinakubishima yuko umwana wanje yihakanya abana biwe. Wewe nkawo wumva wobyo gushimisha. Oya narababaye n'ukuri nabuze ko ngira gusa Byagenze gute rero kugira ushobore kuva ruguru ni Bujumbura ushobore kuvuga bijya twabonye ni kuri mama nizera ko ibi bintu by'amakamera atavyo rumenyereye? Oya jewe nabyumvise birambabaza kumva umwana wanje yihakana abana nemeye kwitanga kugira nshikire umwana w'iwanje namubaze ko nyene yihakanya abana niyo cyanzanye aha kumubaza. Hajya uvuga bijya ujya munsi umanutse no ntimwabonanye? Oya ntitwabonanye n'ukuri. Nicyo cyatumye umunsi ugaruka uravuga ati reka ngaruke numva ivyo bintu. Hari abantu baba barakubwiye ati twarumvise ibintu biriko biravugwa Mimi vyagenze ukuntu. Hari abantu bo ku ruhande baba barakubwiye ayo makuru? Yego papa wiwe mbere niba ahise abimbwira yuko ngo mu matelefone ayo manini yanyu ngo Banyabujumba yaje mu rubanza ino basha ngo nta muntu n'umwe atayimubwiye. Yego ko ikiganiro cyabaye. Twumvise audio uvuga yuko mwebwe wewe nabo bavukana na Mimi kuvuga abana bawe nyene ngira n'umutama ce ngira na base wabo nimba ntihenze yuko ngo mwababajwe ngo mubabajwe ngo n'ibintu ngo Mimi ngo yakoze. Base wabo bari mu kana papa we ntiyarimo. Ni jewe nagiye n'abatonya buyu. Je nabuye muhira nsatuhahurira nabo bana banje. Mama vyagenze gute kugira umanuke umwana wawe atabizi ariko bikaba bizi uwo bahoze bubakanye no kwita nk'umukwe wanyu? Vyagenze gute kugira uve ruguru rinde ushikino Mimi ataramenya yuko umuvyeyi wiwe amanutse? niwe yandihiye andikira imoto ngo duhuga jana nahakorera mu Rusaka nashaba amashara amanukana umbe sinari kurondera Mimi ata amafaranga mfise y'itike yo kuza ndidepasa. Oya vyagenze gute ushike ngahe mu gisagara ca Bujumbura hama usubira kuduga ruguru utabonanye n'umwana wawe? Mama ibintu umenga biragorana udafise amafaranga biragorana wakuzanye nyene washa gusubiza inyuma. Narabatogwa ngo uze kuyerera. Oya mbe ni wabajije ati mbe mutama umwana wanje ho hari hehe ko ngira nduge ntamubonye? Reka ibyo wobivuga batakiri kumwe wobivuga. Oya ntibyo gukubahuka. Ariko dushimira Imana kuba uno mwanya muri kumwe n'umwana wawe. Je vyarantangaje kuko ajya naho kuri amakosa ngana gute babigoye ko mama wawe n'ukuri avuga ati umwana wanje yananiye. Je narakora amakosa menshi ataba nakorera papa ariko mama niwe yamvugira. Ega no umwana yukorera amakosa ntumuheba uguma ahubwo uhenda buke gushikaho Imana izobikora. Muga ntumuntu wose umwihakana ngo si umwana w'iwawe ushaka ngo mvuge ko atari. Oya Ego hariho uwundi mutoya wa Mimi nawe vyavuzwe yuko asanzwe aba kwa muramu we no kuvuga muri make. Bica vyumvikana ko umenga Mimi ari mu makosa canke niwe ibi bintu bivugwa kuri we n'ivyo kubera mutoya wiwe asigaye ku mugabo wiwe nawe urumva uraje murabonanye n'umugabo yahoze abana na Mimi umvuca umenga n'ukuri. Jewe mba ngiye kuraba abuzukuru banje bwa mbere nagiye ngiye kuraba abuzukuru banje uwo mwana nawe Berize bavuga ko aho yahora bamufata nabi. Hama rero ukunye byagiye bizi papa wa Mireye. Papa wa Mireye ni wabizi kuko niwe yagiye kubikurikirana. Jewe Berize nagenda musanga ejo bundi ntazi ko byagenze. Mugabo rero papa we kuye babigenjeje nta muntu yobirandira ko bwose. Mugabo Berize agiye ubu
yahamye kuva kera kuva Mireille avayo oya agiye yubumiye imisi iheze iyi. none vyumvikana gute yuko mutoya wa Mimi yoja kuba kuwo bahoze bubakana mu gihe Mimi bwiwe nawe atari hakiri? Umva uwo mwana kuyere bavyumvikaniye basenga hamwe jewe ntavyo novuga ngo nsigure natwe twabyumvise tukubitwa n'agaca yaje yashushe muhira ati ishuri aze yashushe ngo pa ngo bure ngo tumanuke kuza kunyereka homba kuza kunyereka indaro ngo ntusa kwigisha abana b'abandi wanje ndi mwibarabara hama yera ese wiwe muje ntatike mpise ngo ameshura riro ise yahige kinyati itike basha baramanuka ibiganiro babigiriye uyu ngaho mu Kanyosha je sinarimo yashitse papa waba ashapa ngo yamusize kwa Korode ngo n'umushinga ntaye yamutoye ko mumuhaye ngo aravuga ngo naguhaye Mireille ngo sindaguhaye Berize ngo ndamusabiye indaro hagiye icyaba ngo n'umushinga ntahe niba dotubera icyabona ego ibintu byo bubakanye biragoye nene mbunza mvuga ati ntagira abantu bavyinjiramwo tuze tubibona nyene twirenganira bo baba bazi iyo bahuriye n'ingorane babahuye nazo mu rugo baba bazizi. Hama Mimi gato jani nishaka kuruza kuganira ku bintu vya filme kuko ibi bintu menga ntatira-mbere ririmwo n'ibintu gusa by'isaku byo kuyumvira umuntu kutariko canke ukuriko biraba bigoye kumenya ukuri hari nishaka kuruza kwiganira ku vyerekeye filme. Ya twaganira ivy'akazi kubera vie privée y'umuntu bugira goye burya umuntu kuva avuka gushika nkuko mpuzengana nkuko umuntu aba yagenze urugendo rurerure cyane rero ugiye kuvuga ngo nakuze uku ngo byagenze uku ngo ni ibintu ataco bimarira abantu katani nico byobafasha ndumva twavuga ku vya filme gusa kandi sinokumva n'umuntu ariko akora kuri filme kuko ivyavuzwe ucumenga muri filme wagiye guhungira muri filme cyangwa umenga ibyabaye ni kubera filme yarakoze no kuri filme amakuru yawe arakora no kuri filme niyo mpamvu twayaca ku gace ariko tukibandaniriza n'ivyerekeye iterambere rya filme. Okay nako ndavuga ati bazogenda babimenya buke buke kuko jewe novuga ngo ihohoterwa ry'iwanje canke ubuzima nagiye mbamo ntabwo novuga ngo ntanguye imibabaro n'agahinda cyangwa ibikindi biki ngo kuva aho ngiriye muri film no ni ibintu vyambaye kuva kera nkiri umwana muto kuva kera donc ngenda mba mu bibazo byinshi cyane bitandukanye bazomenya igihe nikigera ariko vraiment film ndayijemo waruzi ko ntanguye gukina film muri 2020 niho ntanguye gukina film nese ubuzima bwanje waruja mu ndirimbo za gospel za be indirimbo navyo indirimbo nazigiyemo indirimbo zo guhimbaza Imana n'ukuri kose narazigiyemo ariko nazo nta myaka ibiri haciye ndazigiyemo mbo ibaye ibi hobaje nk'imyaka 2 canke 3 ariko ubuzima bwanje ntabwo buhera ngaho ubuzima bwanje ni burebure cyane nubwo novuga ngo nagiye mba mu bintu bitandukanye bibi cyane nyene by'agahinda nyene nkiri umwana ariko ibintu vya filme ndabigiyemo vuba cyane niyo mpamvu nukuri filme vraiment nibareke kuyihohotera kandi nibareke no gutunga urutoki ngo Sabasi ngo Abeli oya vraiment ivyo bintu nyene afise mission ngoye kumanura nyene ngo ncafuza abantu banyanke ariko burya nta muntu yo kwanka yarasanzwe gukunda ngo nikubera ivyo ya umuntu ashaka kuntahura uko utariko bivanye n'ivyo yumvise ariko vraiment ivyo bintu cyambere nta bana nataye kandi nta bana nihakanye kigira gatatu sinovuga ngo ibibazo byose nabigize ngo hama ngo mpungira muri film ivyo bintu ni kinyoma. Kubera iki wariho byinshi yakwagirije kubera iki wowe udashaka kumwagiriza ikintu na kimwe kandi atari uko coba kibuza? La réponse d'une personne responsable et le silence niyo genda kuvuga ngo nanje mvuge oya nukuri sinumva ko ivyo bintu nabikora nta kamaro ifo kuvuga ikintu kigirira akamaro uri karacumviriza ndetse nogenda kuvuga ngo yangirira ibi nibi cyo bimarira ko abantu ariko baratwumviriza je abantu simo bamenye kubera film reka twongere dukore film hama ivy'ubuzima bw'iwanje dushaka kubimenya nukuri nibihangane ndiko ndategura kuzoja gushinga intahe umunsi ndazi neza bazoyikurikirana
bazomenya ukuri kose ya nawe kwagiranya ngo avuge nanje mvuge ngo Mimi ngo yakoze ibi n'ibi n'ibi it's okay ego nivyo kandi ndagushimiye cyane ariko hano nishaka uvuge ku kintu cyo kuba waragirijwe Sabas na Abeli kandi ukagirizwa ko Honorine ari wo muntu akosha mu bintu bitari vyiza. Shaka gusa tuvuge kuri abo bantu twibandanize je sinkwishaka kuja kungaho ngo ndakubaze ngo none wewe ngo mwapfuye iki ngo byagenze gute ngo oya twatugiye mu bintu bidafise ikimazi. ikintu ca mbere Simo naho wimbaza sinokwishura nuko ikose n'abajournaliste bose bariko barandondera kugira ngo bashaka kumbaza ivyo bintu kuri nibambabarira ntavyo novuga sishobora kuvuga ngo nje kwagiranya n'umuntu imbere ya kamera ivyo bintu kwikose ntavyo nokora n'umutima wanje kuko nakare kamera si sentare ntange ngifata Nesimo novuga ngo yankoreye ibi hamace baza kumara umubabaro ufise novuga ngo ibi nibi ndi hamace bangarura abana banje yanyimye ivyo ntabyo burya imbere ya kamera naho kuvuga ibintu Simo bifise akamaro canke bigirire akamaro abariko baravyumviriza so rero kuntu nyene yatunze urutoki ngo Abeli twatanga kumenyana mu ndirimbo za gospel nkuko yabivuze vraiment nkuko twasengera hamwe hari ukuntu nyene bamva talent nyene muri wewe ikirabira iki ukumva nyene ukeneye gukina cyangwa ukumva nyene bivanye nyene nikiri muri we kiriko kirabira nkumva nyene nokora hama Abeli ndayimusaba arabinyemerera turaja muri gospel urumva kandi ico gihe nta nuko twari kumwe na Claude ngo mbe nombwira ngo mutama ngo nyemerera ico gihe nibwo ntashatse kwinjira ofo ariko nta muntu umwe ari gusaba uruhusha ngo nyemerere ngo nje kuririmba ko gatiga ko indirimbo Abeli yakora hari kera mwari mwamaze kuva canke mwaravanye urasubirayo uvayo yindi ncuro yigira kabiri isi zose navyo nishura kimwe icyo nzi twari turi kumwe kandi nuko nzi yuko muvanye iyo ndirimbo yari yamaze gukorwa ntitwari turi kumwe niyo mpamvu atarubanza ruri kuri Abeli nta rubanza ruri kuri Sabas kuko ibiko vyose twakoranye na Sabas na Abeli Claude ntabwo twari turi kumwe none se baraziriki canke filime iraziriki yuko jewe nagiye gukina filime tutari kumwe filime ntawe Honorine niwo muntu akosha kuja muri ivyo bintu sinebwe abo n'abantu bazira urukundo Honorine ariko azira urukundo nkunda kuko urya mutipe mvuzeho gatoya umuntu wese ankunda agerageza kumva yomwiruka ko kugira ngo anyange kuko ni wa muntu avuga ati je nkeneye kumubona Mimi ari hasi kwitapi ata muntu umwe amukunda cyangwa ata muntu amuvuga neza nize ariko arakora byose abivuze ubu kubera abantu babona ngo bandika Mimi turamukunda kenshi yaho bikora neza iki mu filime show umuntu vraiment nyene barankunze cyane abantu kandi ndabashimira cyane kandi ndanabibwira no kwintu mucika intege Mimi harabanditse abantu byinshi ngo nishoye umuntu oya pe Mimi wa vrai muzoyimenya kandi ndazi ko muzonkunda kurushaho Mimi birababaje kubona Mimi n'umuntu avuga buke yitonda en plus tuzi ko ari umukizwa ugaca wumva rero ibintu nkabe ryacu uvuga ati kumbe nuko abantu bameze nibaza ko ari ikintu cyababaje abantu benshi kumva nagira ngo umwigeme umupfasoni nka wewe ugaca wumva ibintu nkabijya ugaca ugaruka ku kuntu umuntu akuzi n'ukuntu umuntu akubona uca wumva umenga birababaje nibyo nukuri abantu byarabatunguye benshi birabavuga ati ibyo bintu bikora iki Mimi uko tumuzi ko tumubona n'umwana yatekereza ibyo bintu nuko ikosi yo bikora benshi nukuri byarabakanzi kuko je singenda ndavuga amatangazo y'ubuzima bwanje vraiment kuko sinokubwira ubuzima bwanje ha muco ufashe iki nimba narara busucu uza kungaburira nimba narimbuze ikintu cyo kima oya si byiza ko tuga turatangaza ubuzima bwacu ubuzima bwanje ndabubwira Imana ko nifise no guhindura amateka yanje okay Mimi kubera ibi biriko biravugwa filime ishusho y'umuntu urabandanya canke bwira ubanza uhagarike sinohagarika kubera bino bintu kuko ntaco tumahagarika akazi kuko si byiza yuko wocika intege ngo kubera amajambo kubera ibintu biriya no ahubwo nico gihe co gukora ariko rero muri filime ishusho y'umuntu duheruka napfuye nimba nagize karuko burya ndasinziriye mugasima imujya ni kenshi Mimi ni muzima rero sindabizi kenshi rero ntazogaruka muri party ya 13 sinzi navyo nzi nuguri tworindira kuko
ntabyo nzi. murindire kuwa gatanu turorere filme ishusho y'umuntu igice ca 13 igice ca 13 kandi iza twayinyotewe cyane. kandi ishusho y'umuntu tuvuge ati congratulation niyo filme yashoboye kuba iya mbere mu mafilime yahiganywe uyu mwaka muri Festicab. nuko ikose ifise umunezero mwinshi cyane ko na filime nakinyemwo yaratahanye igihembo ca mbere muri filime ya mbere. Nige marinzire ko mutarayamara mugomba kuyampako. Aja Amede bosi wanje aravyumva. Kandi yararose n'akazi muri Enter Bank ambwe tazogende baganira urumva yuko ibintu bishaka kugenda neza ugasanga muri Enter Bank barabafashije ibintu bigiye mu buryo. Wow twebwe rero turasenga Imana apa ya film tugiye gukora ibikwa turasenga Imana ni kenshi cyane tugiye mu matornage nkibandaniza mu masengesho urumva twarushe cyane tugasenga rero ibikorwa byacu dushira imbere Imana hama natwe tugakora twabwira Imana hezagira bino bikorwa rero turizera neza iko nahataraha tuzohagera. Murakoze. Mimi ushaka kuvuga gusenga kabundi muntu aca bikompara na bya bintu byavugwa gashavuga ati uyu mukobwa ariko araducanganya. Byaravuze ati wewe na Honorine hariho ivyemeza byo kwerekana neza ko mutaraba Kristo. Wewe zigura gute kuri ico kintu? Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwisuzume kuko nimwebwe mwiyizi. Rero jewe ni jenzi ko ndi umukristo. Ni jenzi ko ndi umukristo kuko wowe simo wobona ivyamwa vyanje. Roma mu gihe ntaje nkwiye kanka ishusho y'umuntu hakwiyorobeka mugashana nibwo no kwiyorobeka kose nkawe imisi tumaranye tuzinanye duhurira mu bya filime duhurira mu wiki simo ubumaze kumenya niba ndi umukristo cyane nimba ntari sivyo bihakana imbere ya kamera bihakane n'ubumaze kubimenya ya ubumaze kubimenya rero ubu Kristo bw'umuntu buryo ukuri ku muntu simo kuzwi na nyeneko ya mama wewe nk'umwana wivyariye wareze wahese mu mugongo wawe warumva yuko igihe wumva ico kintu cuko yateye abana warumva ko ari ico je wewe cakira gute muri wewe nk'umuvyeyi? Nacyakiriye nabi ndacyumvise kandi nzi yuko atobyubaka ko kwihakana abana yabyaye nanje guhinyuza ndamwicare numva bize kunyene yiho kwihakana abana yabyaye nari yamakaniye yamakaniye teze no kubaka kwihakana abana yabyaye tende kubaramutsa bangenda niko yanyankiye yego. Ibyo bintu bya filime arimwo murabishikikiye nk'umuryango ko havuzwe ko umwe mutamushikiye byose muri mu marira nongahe Bujumba hari umuryango wiwe munini mbere usumbiye iyo ndi baranshigikiye cyane nibo bambere bapartage filime hariho base wabo bayinarume bande banasenge ni benshi ngaha mu gisagara. Nta buhumbu mubona yuko azohava kuramwo mwuga nk'ubwo wamwaba mumufitiye? Umuhungu ubuhumbu ni ukuvuga imico atari myiza imico mibi ubwo buhumbu atabwo yamanye yego. Mimi mwarubakanye n'uwo uheruka kuvuga byinshi kuri wewe mwarakoze divorce? Navuze nta makuru namwe y'ubuzima bwanje ntanga ibyo rero igihe nikigera nzobivuga kuko ni byiza yuko abantu bamenye ukuri ko ibintu bimwe byagiye biravugwa ariko ntacyo kose suko kuvuga man ukuri kose suko kuvuga burya ukuri none uremera yuko aguma kurementaniriza ibintu anagira uvuga ati iki yavuze sico iki yavuze nico iki yavuze sico simo bintu hayiki kumbeshera nukuri kose jumbeshe igihe kirasobanura burya ibintu simo igihe kirasobanura ibintu ibi bintu ni mu bihigiye by'ukuri muzomenya ukuri nukuri kose rero je kumbeshera simo si wa mbere ambesheye hano tukiri hano kwisi twabeshe bambere nzenza naramenyereye ko mbaze kubeshegwa ibintu byinshi kandi atavyonkora kandi atavyonzi umuntu neza akakuremera ikinyama gifise n'ikimenyetso hamvuga ati n'ikino kintu ndagica he yewe giherekejwe n'ibimenyetso ivyo bintu ruka bibamo ariko igihe kiragera Imana ikakuvugira.
kandi urumva hano muducangira ni ku kuntu murabakizwa mwese ujya byitwa ko ari umukizwa nawe uri umukizwa uriko wumva rero abakizwa ariko badahuriza ku kintu avuga ati none ni bose ko ari abakizwa atari umukizwa ku mupagani urabura uko ugera ibyo bintu burya simo gukizwa n'ivyamwa gukizwa si uko ninjirira muri gerizo gukizwa si uko winjira nimba ari muri methodiste no gukizwa n'ivyamwa burya jewe kandi arana nk'abantu twari dukunda kubana kenshi nibo bazi ngo mimara kije canke ntakijijwe canke abantu dukorana nk'abarya ba Bet maze ibisi dukorana n'abarya ba Mede ba Sabasi barya benshi dukorana n'abafana burya bavuga ati mimi vy'ukuri turamuzi uko kubera ingeso simo kuri kose ntihishwa no kwiyoreka no musereje nkasanga nashize hanze donc nkasanga niyerekanye rero nashatse kuvuga ngo gukizwa n'ivyamwa kuko ijambo ry'Imana ngo muzamenyera kuvyo bama rero nimba mimi akijijwe ubwo ugomba kwimenya uzobimenya uzoze tubinshuti ya uzoze tubinshuti uzamenya nimba nkijije ntakijijwe so rero gukizwa si kwinjira mu idini kanaka gukizwa no guhinduka kandi gukizwa no kugenda nk'uko Imana ishaka mimi gushika ubu usaba iki ku bana bawe canke wifuza iki ku bana bawe mutari kumwe muri uno mwanya yaba byakushoboka niko nyene bitaragenda neza mugihe Imana isumba ingabo Imana irahari kugira ngo izo bitunganye jewe ikintu nosaba impamvu umenga ndafise ubwoba nuko nyene narahahamutse narahamutse ko naragiye kwitwara nditwara nyene mu ishirahamwe bambwiye ngo rijejwe agateka k'abana ndavuga bonyubahiriza kweri nkaza ndabona abana canke akabama ngo yego ndagenda simamaze kugenda nukuri sinamenye iyo vyahereye kandi banyereka yuko abana bazobampa canke nyene nkaronka uburenganzira bwo kubaraba uko nshatse hewe ariko rero nyene akabwira ngo jewe ngo hako nzomuha abana canke ngo baraba abana ngo nzohitamo gupfa ngo canke banshire mu mpimba sasa ari ivyo bintu ndabikurikirana simo sinamenye iyo vyahereye rero ikintu je rumva ikintu nosaba ngo nyene ndiko ndagisaba Imana kuko biragoye ikintu gusa numva umuntu akunda mimi amusengere byose umva kwemera bijya vyavuzwe cyo bigasumbwa kwemera ivyo wewe uvuze ntawo mbwiye yemera ibyo uvuze ntawo nuwo mbwiye yemere bijya aye ahubwo gusa mu musengere sivyo none jewe nta na vyinshi navuze vyotuma ngo banyemera kuko bamvuze ngo baranyase bavuze ngo bibi ngo turagwase Imana abantu benshi rero kandi gasimo abakwanka babandanye bakwanka Imana igukunda ntaco bitwaye ikintu cyambabaje mpavuga ati none urubundi ururimi mugasha Bibiliya irabivuga ururimi ruvamwo amazi meza n'amabi cyagovamwe ibintu vyiza na ururimi bashasinze gusa nyene biragoye bamwe bariko barandika ko banyaze nibo bandika ngo mimitira mukunda rero nimba arabo bemeye biriya nago ndi banyanke ariko ndarengana ntacu nimba Imana ikwemera niki cyo gutera ubwoba nta nakimwe Imana yanje nzikinyemera kandi ku Imana yanje inyemera n'ukuri ivyo birampagije igihe kizogera nimba ari wankunda canke wanyase ngira zosubira nkunda canke azoreke kuko jewe Imana vrema irankunda ko ningejeje ngahya gusa ikindi kintu wovuga kuri filime ndundi irimo urusaku rwishi sinzi ni kubera iki ngira sinzi urusaku twabajya n'abajya bapfuye ibi nibi aba naba bashwanye bapfa ibi nibi nagize kumbona ibya mimiyo ndavuga ati ibara riraguye filime ndundi rero nukuri rimwe ibintu byinshi vyema by'urudubi nukuri je nta kindi kintu nuko twokora atari gusenga Imana gusa nyene sinzi umwe wese nyene yirabe ku gatwe kiwe yumve yo bananeza na mugenzi wiwe yumve yo shira imbere mugenzi wiwe nyene mukuru yubahe muto ya no muto yubahe mukuru nukuri gutyo nukuri basibingira bizohera kuko birateye ubwoba kandi byose biva nuko atabumwe buhari rero novuga kuri filime ndundi cyane ku bakinyi nukuri nibagirirana ubumwe tugiriranira ubumwe filime ndundi zotera imbere murakoze ubumwe gute mu gihe haguma habona ukuntu ibintu twisaku ngo naka bashwanye ngo bapfuye ibi nibi ngo Fani yavuze ibi nibi ngo yavuze ngo abakinyi ngo abandi basigaye bose ngo nabafana bagaca babidugako
none ubundi barafiki sindabona ikintu bapfa ko ibintu byose simo burya inosi simo inosi turiko si iwacu turi ingenzi none simo nimba jewe nteye imbere ukacuza nyene kumvuga ibintu vyinshi none uri kuranzizi canke je nkatera imbere nka simo twubahane gusa kandi dukundane isaku zihave umwe wese nkuko nabivuze ashira imbere mugenzi wiwe kandi muto yiyubahe mukuru na mukuru yubahe muto donc habe kubahana no gukundana ahari urukundo burya simo haba hari vyose ivyo vyose mbona umenga n'urukundo ruke ni kuri ico kibazo nyene fise Fani yaravuze ryari bavuga ngo yavuze birazana induru nyinshi hariho abafana nabo bumva akantu gusa umuntu avuze akantu bumva bakumva akantu kamwe mu mutwe wavuze bakakagendera ko bakaje kugahinguramwo ibindi bintu akajambo kamwe kuri abo bantu akajambo kamwe nuko nyene atari byiza gushoka kuvuga no mu gihe umuntu yavuze ikintu kikubabaje si byiza gushoka kuvuga kubera yuko burya kwishura nyene uyu muntu yisho nyene yoroheje bihwame kuburake bisigura ngo si byiza mu gihe wumva nk'ubuje mimi nakoze ikintu gishavuza simo si byiza ko ushoka umbwira nabi cyangwa ugira iki uko ushaka kumbwira ukambwira nabi cyangwa ukanyongera ko ivyo ntavuze bisobanura ngo turaba kwanza amajambo tuvuga tubanze tuyumvire neza ivyo tugiye kuvuga eske bino bintu ngiye kuvuga birubaka canke birasambura ya tugire amajambo yacu nyene aba yogirira akamaro abagomba kuyumva canke abagomba kuyabwirwa mama namwe turi kumwe turiko turaganira cyane cyane nagiriwe amahirwe ndababona mwese niki wifuriza umwana wawe gushika ubu nyuma y'ibyavuzwe nyuma y'ibyabaye niki wifuza ku mwana wawe cye kubuzukuru bawe kuko uko bigenda kose abana barahari umwana arahari ibyabaye byarabaye wifuriza iki umwana wawe nabuzukuru cyo nikweza umwana wanje yuko uwo mukwe wanje yoza aramuha abana bakamuramutsa abana bakagwara intuntu yego weko usanga abantu babatama bubaha ba nyirabukwe woba warakimusabiye ico kintu kugira ngo wengera haraho yokumva ndakimubwira mugazi ndabizi ko azobyeme nagira we nk'umuvyeyi wamusabira ati yamara mutama uraza bamufasha basi naho ibyabaye tuvyibagira ariko abana bakeneye kubona umuvyeyi yabavyaye umuntu ashaka ngo agiye kubaramutsa ngo abana basigarana agahinda bashaka ko bajana we ntabwo hituma atazopfa bamuhaye ibintu biragoye rero niyo mpamvu ndababwira ati ibintu byanyu bubakanye mube mubireka ibi bintu biragoye Imana ibihindukiza nta muntu abimenya oya bihinduka akanya gato ni nkuko byohindukira bagasubirana nindabizi ko bizi Imana yo mw'ijuru nta muntu yobimenya n'ukuri oya kuko barafise iyo bahuriye barafise iyo ibyo baganiriye ibyo bakoze ibyo vyamwa bakoze byavuye mu rukundo bari bafitaniye uyu munsi rero ico novuga ni bakabanya amajambo bose yaba mimi yabo bahoze babana mimi nta majambo aranavuga banashaka kuko nk'ubamwe bosubira bakabonana abantu byanyu barimwo nibiki bashobora akabana Imana irashaka kubikora ntabo bihariye gituma ata muntu yobyisukamo Imana irahindukiza ibintu byinshi ukabona irabizungurukanye abantu bakumirwa bagatangara eko mimi nawe twizere yuko vuba cyane nawe uzokoroherezwa kuronka abana canke hakurikizwe icyo amategeko avuga nibaza ko amategeko y'ikintu cyose kibera ngaha mu Burundi ahari kandi nibaza ko amategeko yose azoba mimi uzoyemera kandi canke uzoyagenda nazo barayagusinda jewe hanini maze intambara zanje ndazigwanira ku mavi niyo mpamvu yaba amategeko canke iki icyo nzi nuko abana banje nzobaronka tuco ndakizi sinzi ko bizogenda gusa abana banje nzobaronka kuko ndabasengera rero amategeko n'amategeko nakora burya amategeko nta mategeko yoza avuga ngo umwana natandukane n'umuvyeyi kuko abarya abana baracari batosimo baracari abana bo kuregwa na nyina rero cane cane abana nyene bako barahohoterwa cane ariko Imana ndazi kizobarengera
na jewe indengere. je icyo nzi naho umugabo atandukana n'ububakanye nzi yuko umenga umuvyeyi aba yemerewe kurera abana gushika ku myaka 7. Sinzi rero ayo mategeko ko mwayahonyanze canke uko vyagenze. Sha nanje navyo ndamenya kuko biragoye n'ukuntu none wumva ugiye kurera nk'umwana gaca uronderwa ngo wicwe byo bisigura gute, maze nyene abana barakwiye kubahirizwa n'ukuri n'abariko baratwumviriza basi nk'abantu b'abashefu bazi ayo mategeko n'iki, kuko maze kwitwara hamwe naciye numva ncitse intege ndabati akwaba atoja no gutanga igiturire n'ahandi cemva ndacitse intege, ariko n'ukuri abana bubahirizwe n'ukuri ko abana barababaye. Ibaze nko kuja kuramutsa mama wawe agaca bankira canke nkabaha nk'ibintu gutya agaca bintera mu maso, urumva ko ari ibintu bibabaje kandi abana bariko barababara cane cane. Rero twizere neza yuko bizoja mu ngira abana bakubahirizwa. Ndabasaba ko hari abantu bize amategeko bashaka gufasha Mimi mumufashe, abo kwipfuza kugufasha muronka namwe kutwandikira ngaha kuri Gmail yacu canke aho muri comment mwashaka kuronka uburyo mushaka kuronka Mimi, nitwotanga nimero ya WhatsApp shaka gusanga nyene bice bigorana, ariko umuntu wese yumva amategeko shaka kumva ikintu yofasha Mimi canke akavuga ati Mimi wewe warahonye amategeko canke amategeko avuga ibi, uburenganzira bw'ibyo ufitiye amategeko ubyo ufitiye uburenganzira bivanye n'amategeko nibi, Mimi ubwo bufasha mu bumuha. Nibaza yuko ubwo bufasha babuguhaye atakibazo babagufashije. Shabakoze gusiga mugabo n'ingwanye ndamutinya cyane kuko amusi nagenda kubaramutsa ndakavuge ngenda kubaramutsa kuri eglise aca tukana tukaba mama pasteur tukana kuri izo nyatera kajagari nanje carandondera ngo ngonge gusa nyene ntihandi Imana ikunda wayo akakugonga umuntu yebaza ngo ni jewe. Mimi tusa n'abaheraheza gato akantu mumva wobwira abakinyi ba filme muri rusangana musanzwe muhuriye muri aka kazi, na cyane cyane ko ari aka kazi ka filme karimo isaku nyinshi, karimo amajambo menshi, umuntu avuga akantu kamwe kakavamo ibindi bintu byinshi birebire canke wumvamo kudahuza kwa bamwe na bamwe. Akajambo novuga abakinyi ba filme dukundane twubahane, umwe wese ashire imbere mugenzi we, mukuru yubahe mutoya na mutoya yubahe mukuru. Nkunda kumva iyo ubajije abantu ico kibazo kumva ngo dukundane, ninde yankana muri ibi bintu? Nyene uwankana ariyizi, uwanka mugenzi we ariyizi, nimba ufise umuntu wanka ukaba uri muri industry ya film genda mutunganye mu biheze nivyo vyiza. Ako ndamuzi. We wankande muri industry? Muri industry no kuri bose ndabakunda. Ninda kwanka basi? Oya nuko ntawe urambwira akanyanka, kiretse nyene uwo banyihisha ko akangira ko buryarya canke akanyereka mu shusho itariyo, turi kumwe akantwengera twavana agaca ahindura systeme nyene, ariko vraiment gushika ubu nta muntu nzi kanyanka kiretse uwuzi kanyanka wenyene. Kuba ibyabaye byo kugira ukoroke, nibaza ko by'ukuri nyene ugiye gukoroka ko nimba ari abantu 1000 bagukunda akabavuye ko 200 canke 100 urumva ko ni kwa gukoroka. Burya nta muntu yovuma w'Imana yahezagiye, kandi sinokoroka ngo nukubera bino bintu, oya nukuri noba narisanzwe nokorotse. Rero nukuri ibyo sindavyibaza yuko nokoroka kubera bino. Okay Mimi riko uraraba biba bigoye kubera nk'umuntu wo mu mama bakaca banakinyese naryamanye n'uwundi umupapa canke bakifotoza bafatanye, ucumengo mu mama yamenje oroke n'akazi. Je ndayifata nk'akazi, je nuko nabikora nta rubanza ndabacira, kuko ufite utaratahura ibintu vya filme vyogorana kugira ngo vyumve, ariko twebwe tuja kuri terrain tukabona bijya byose babikora kamera ziri imbere yabo. So rero jewe mose afise umuhamagaro wiwe, jewe hari ivyo ntokora, barabizi benshi bagiye bambwira ngo ari mpamvu ntazotera imbere, hari amasena amwe je ntashoboye gukora bivanye na jewe nyene ya. Rero ariko ababikora nta rubanza ndabaciriye, vraiment mose afise ukuntu yahamagawe. Ego na cyane cyane ni mu gihe babonye umuntu mu mari karakina filme mucumenga yamenje.
oya nukuri ntabwo aba yamenje ko filime n'akazi nk'akandi kose. mwabyumvise rero abantu muba mubona umenga hariho ikintu kinini cyabaye ni ukuri ni ibisanzwe n'ubuzi busanzwe gusa niko ari akazi ko kujya ahabona kashyira umuntu ahabona cyangwa ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa ahandi abandi bantu bamubona. Nizere rero ko Mimi atagiye gukoroka. Oya nukuri Imana navyo ntiyovyemera nimba naho nzokoroka pe nje nzoba narihamagaye bino bintu nta muhamagaro nzoba ndabifisemo, ariko nimba vraiment umuhamagaro usanzwe uri muri jewe kandi n'Imana ishigikiye sinzokoroka, ahubwo gukoroka nzoduga cane kubera ko Imana ivuze yego nawe ushobora kuvuga oya, kandi Imana yuguruye buriya ntawe ushobora kugara. Nimba Imana yaranyuguriye nkaja muri sinema kandi naravyifuza cane ndabikeneye, kuko hanini nari numva hari impanuro nyinshi ngomba gutanga bivanye cane n'ivyo naciyemwo n'ivyo nabonye, nkumva hari message notanga nubwo ntaratangura gukina sinema ziwanje, ariko nukuri oya pe sinzokoroka, ahubwo gukoroka nzoduga kubera Imana iri kumwe nanje. Nagiye mbona ikiganza c'Imana kuko natanguye no musi sikondi. Gusa urumva ngo umusitari ni umuntu agashaka gufata nk'ikiro c'umuceri agashira abavyeyi biwe. Sinzi rero yuko Mimi ico kintu azoza aragikora kugira ubusitari bwiwe ubwo kure. Oya nubundi hari ivyo mpora nkora, kandi navuze uko narejo no musi sikondi, kandi uko ndi no musi siko nzoba ndejo. Dutera duja imbere n'ukuri turizera neza ko ejo hacu ari heza. Mama, hamwe n'aka kazi ka filime Mimi asanzwe arimwo, umwipfuriza iki muri aka kazi ka filime? tumwipfuza atera imbere. Amenyekane aza arafasha umuryango na cyane. Yego. Mimi ndagushimire cyane, reka mpere kuri mama. Mama ni giki woshima muri uno mwanya, kandi mama nizere yuko ibyabaye mwarabyumvise, umumama yarashoboye kuza yisanga ari ku makamera atabizi neza. Nizere yuko ugiye kubandanya kandi uvuga canke watahuye ibyabaye. Je nabitahuye byose. Umwana wanje nabonye ko bamubesheye, baza bamwararaza bamucisha ku matelefone manini, ku mateleviziyo. Umwana wanje nasanze bamumaramaje, nosaba n'uwo muntu ariko abishira akaguma bivuga ko yobigabanya akoresha ngaho. Mama tubashimire cyane, nizere yuko Mimi we turi kumwe ejo canke hirya y'ejo Mimi nagira ikindi kintu kiba tuzoganira nawe mubwirishe muti, kandi yagira n'amanyanga ntimuzomwishire kubera ari umwana wanyu. Oya ntawo ntitwomuhishira, ahubwo twomuhanura. Twomuhanura mugabo ntitwoza kuvuga bitari byo. Oya siwe turakuze ntitubesha. Ivyo bigoye kubona umuntu w'umumama nkawe uriko urabesha. Oya novugisha ukuri. Yego ashabura adashabura bikamuraba. Mama ndabashimire cyane. Yego. Mimi nawe ndagushimire cyane ko wanyemereye ko tuganira, nawe utashatse kumbwira ku byavuzwe cyane, ariko ndagushimiye. Nanje ndagushimiye cyane Simo, wakoze, kandi bijya nabyo nta mpamvu yo kubivuga, ko niyo ndabivuga Simo ntaco byari kukungura wewe, kandi ntaco byari kungura bariko baradukurikirana. Rero ibyo twavuze n'ukuri birahagije, bafate bijya, kandi umunyabwenge nyene ashishikare gushishoza eske ibintu byavuzwe nibyo canke sivyo. Nukuri Mimi mubona wa vrai n'uyu nyene, kandi muzoshishikara kumubona, ariko kurya nyene warunzi nimba wari umugenzi wanje tumaranye iminsi nkaba tutarigira dushwana tuvugana nabi, twese twara amahoro, dukomeze twibanira amahoro. Hama pase yanje ntitumunyanka canke ntitumufata ukundi kuntu canke ibyo wumvise. Hariho abantu nyene bababazwa n'umuntu atera imbere, abona nyene basi n'umuntu ariko aramuvuga neza na gatoya akumva yokora icyo ashoboye cyose kugira ngo uwo muntu amwanye. So rero ndagushimiye cyane, ndashimiye Buja Today TV, ndayishimiye cyane Simo, impamvu nakwemeye tuganira, turabagenzi kandi tumaranye igihe.
turazinanye ndazi ko atansa kuza kunshakamo kandi ndazi neza ko ata bintu urabizi nawe ubwawe je ko ata vie yanje mvuga sinshaka igihe nikigera nzovuga naho nyene sinzovuga mu buryo bwo gutana kamakosa nariya nzovuga mu buryo bwo gushima Imana mvuga ivyo yankoreye mvuga aho yankuye mvuga imyobo myinshi yarankuyemo mvuga inzuzi nyinshi Imana yaranjabukije ya ico gihe kizogera kandi bagitegere kiraje merci beaucoup ego akantu nogira ntavuze Mimi twe tuzane kuva kera twagiye gukora filime Kiganda yayitasohotse turakora filime iwiwe je nkumva bijya bintu nkibona ujya bigeze kubana naratangaye cyane ndavyumvise kubera hari igihe kimwe twigeze kwakora filime muhiriwe iyo filime twariko dukora yarashitse vraiment ashikara avuga ko yakoze ibintu atari ibintu byinshi sino bisubiramwo je kabisa yashitse ambwira ati zimya iyo kamera kwanza kamera ndabanza ndayizimya baraganira ndavuga ati none kubera iki ashitse avuga atari kushika mutwara nyene baganire nk'umugore n'umugabo mu nyuma araza birahera gusa rero jewe kandi nigeze kumubona naratangaye ndambonye ku ma social media nayo mpamvu navuze ati reka nse ndaza kuganira na Mimi kana yanyemereye nkasimba mwera gutora kamera tuganire je nkimara kuvyumva nyene naciye ndamwibuka nacyongera ndamwagirize n'ukuri nta na kimwe ariko naciye ndamwibuka uwo munsi ndavuga ati ingo ziberamo byinshi kandi by'ibanga birebire ariko nizere ko Mimi iri si iherezo ibintu bizogenda neza bandanye ukina filime uzomenyekana gushika kure kandi ubandanye uba hafi y'Imana nizera ko byose Imana irabibona vuga amen. Amen Imana nukuri iri kumwe nanje yego kandi nimba Imana ikwemera ni iki cyo gutera ubwoba nta na kimwe nivyo mama Imana ikwemera nta kintu na kimwe kiba giteye ubwoba ku muntu oya nukuri nta kintu na kimwe kiba giteye ubwoba Imana ikwemera usanzwe wemera Imana mama yego uzura musengera umukobwa wawe urumva yuko nawe tutamenye ukuri atashatse kuvuga ibyabaye ariko uzura musengera cyane basha nanje ngumizako Mimi nizire yuko tuzoza tuganire cyane hagira ko tubwira ukuri kundi uzombwira ikintu cya mbere twavugana Sima ukabona uragarutse tukongera turakorana ikiganiro ntuzokwigera ucishamo amajambo ngo numvise bavugana kuko ivyo bintu dabaho biranduyisha mu mutwe sivyo rero tuzokora cyane tuvuge ku vy'akazi ivyo by'ubuzima bwanje nta ciza kirimwo nibikomere gusa vyibereyemwo rero sivyo kuguma umuntu munzanira mumvuga aya namenyesha ko azotanga ndabagara ko kwanasaba ibiganiro please narakomeretse naribabariye sishaka umuntu abingarukaniramo sukubagara ko nimwashaka dukorana ivya filme ariko ivy'ubuzima bwa Mimi n'ukuri mubireke muzoba mukoze ego iyi niyo interview ya nyuma Mimi akoze kubera twoguma musaku navyo ntacyo byo tumarira ego nta nico byo tumarira ukomeze kuyihangana kandi cyane uko indakomeye murakoze kudukurikirana mwari kumwe na Simple Simon ibintu byagenze neza amakuru mwayumvise mwumvise icyo Mimi atubwira ari kumwe n'umuvyeyi wiwe ibyabaye nabyo bitahura uko byumva ariko twizere ko hejuru hari Imana amen